Kethy birabaho cyane. Mbega ivire yose umuji wose ni uzikora abagabo benshi mbere nka 60% barenze abana atarabi wabo kandi bazikora ababo. Ivyo byose ushaka kubisiporta ndabizi ni ikintu kizokuremera, uzobaho uzi yuko hari icyaha akoze, ariko iyumvire nawe kazoza kawe ni washira hanze ibyo bintu. Mbega mu muryango tuzokwakira Teri cyo musaba niki nta kendi Teri mu Dennis aragoye gose. Kethy ashobora gukora ibindi bintu bitari ibi. Kethy sibyo Dennis mundekere wowe icukora genda ubunyene hakiri kare sivyo ubwira umugabo wawe kandi abizi inyuma y'iki gihe uza kubona yishimye mugabo ndabizi kuza gutwenga ngo hari ikintu kikubabaje uzobuza ukuri nico gituma ugenda umubwire umva utegerezwa kubimubwira genda ubimubwire hama nanje Dennis shwe musipi. Dennis, iki ni ikibazo gikomeye cyane. Dennis, biradukomereye turahangayitse. Turi kwibaza ingene tuzova muri ibi bibazo ariko twabivuze. Mwabikoze nko kwishimisha. Mubikora nko kwihora ariko biraduteje ikibazo. Ariko naje ngaha kugira ngo turabe inzira nziza twobikora kugira ngo ibi bibazo byose muri mwe na Kethy bive mu nzira. Dennis, ndagusaba ibintu bibiri kandi ni wabikora ndagusezeranya ko ibibazo byose tubisohokana. Icambere ndashaka ko ibintu byabaye mubigira ibanga rikomeye cyane kuburyo utazona vyibagira ngo rikuve ku isonga ry'ururimi. Binashobotse wibagire ko byanabaye mu nzira nziza bicanamo kwibagira Kethy, ariko uransaba ico ubona cyose kizokenerwa kugira ngo uve mu buzima bwa Kethy. Kandi ni wabikora Dennis, ibibazo byose turimo bizohera. Kabi karatwenga nka Kethy. Nipo isi ikintu ngenda kubwira ariko sinumva ko aho nobihera. Mu buzima afise umunezero mugabo hari igihe binanirana ko ukuntu ushobora kuwukontorora canke kuwujera. Nimba mfise ico ngenda kubwira nshaka kumenya. Iyi minsi waramaze iminsi wantameze neza, buri munsi wambaza ikibazo mfise kubwira ko meze neza mugabo sinari meze neza, niko hari ico nari mfise ntari bwakubwira. Deline, sinari nzi yuko nawe ubwawe wo kubahuka kuza kumbwira ibintu nk'ivyo. Uzi ningene umwanya wanje namaze ndiko ndirukanka inyuma ya Kethy, ndamwirukanka inyuma kugira ngo nshobore kumuronka kuva kera narindi, ndamwinginga kugira nshobore kumurukundo ariko arantera ibyere kubera kadaga
Nipo kamugaye. Ariko ivyo vyose ntavyo uri kurabona. Ariko nashaka ndakubwira ikintu kimwe Deline. Kandi ugitahure. Kandi ugishire mu kumuzirikanya. Tahura yuko Kethy ndamukunda. Kandi ndamukunda n'umutima wanje wose. Kethy niwe buzima bwanje. Kiryoshe afitiye umwana. Denis naje gusaba iki Denis? Gerageza. Denis ndabizi ntibizoroha ariko ndagusabye. Ume condition zose ubona twokora kugira ngo uve mu buzima bw'umwana w'umukobwa. Denis ararushe yirigwa ararira. Urazi kubwira umugabo amenye ico urya n'ico wambara ngo ufise inda yiwe kandi uzi yuko ufise inda y'undi mugabo. Denis birahangayikisha basi byibura nimba umukunda ko kukubimbwira. Emera ibyo tugusaba. Ndibungenze. Uri mani sumbi ngabo. What? Papa mutato, my chocolate, my Uri mani sumbi ngabo. Uneyiteka mana we. Nzosenga magaze nongera fukame ahantu ari Imana. My chocolate. My bizu. What? Inda. Oh my God. Baby. Babe. Inda. Deline, ivyo uri kuravuga ndagutahura. Ariko jewe ndashobora korosha. Ariko ikibazo kiri. Condition ndi bubahe murazemera? Deline, ndifuza yuko buri kwezi mugomba kuversa kuri konti yanje amafaranga angana ibihumbi. Kondi sigira kabiri nuko umwana wanje ari mu nda ya Kethy nkunda cyane, nuko akaramuka avutse munzanira umwana ndamubone ura uko ukwezi kwezi. Ibyo mukabikora uko nta nkeka ibanga nzoribika. Ariko bitabaye uko oho Denis ica amafaranga cyose kibazo kirenze namba tuzoye urabizi neza ko ataho tuzoyakura ariko tuzoyarondera. Ariko umwana rimwe mu kwezi ese abantu bo hanze bazobona yinjiranye umwana wawe bazobifata gute? Denis ubu ngire ndagusaba icanyuma duhera imwe mu mezi 2 ibindi byose tuzobikora ndabigusezeranije. Okay, rimwe mu mezi 2. Witwa tiro ry'inka usa n'irirenga, witwa tiro ry'inka. Baby she mutima my heart. Shiri
umunezero wanje mfise sindoronka aho ndawugaragariza kuba ungize umupapa umunsi wambwira umbwira ko ufise inda yanje y'umwana gwanje sheri numvisije wari kunsesa ku mutima wacumenga bamenye agafyufyu ijuru n'isi wacumenga ndabibana ndiko ndakora ku bamarayika ku birenge baby Mbega bebe ndaje gatoyi twavugana sivyo ndaje papo gato mu mwanya wera ntibangirire nabi rero shabitse twavugana sawa shushu merci mwari mutesa oya mwari muryohewe usanzwe baje ibizuka akoshana usanzwe ko baje mbwira basi uraryohewe ariko bigiye guhindukira amarira gutembaje uruwe kumbwira uko bakanze how much 20 wumve ko bingana n'amarira ugiye kurira nagiye turabonana ndamubwira situation yose yabizi byo twavuganye byo wambwiye ahubwo rero yaronse faiblesse nziza yo kudufatiramo yamaye condition zibiri condition ya mbere yamaye yambwiye ko sinzi ko nubatayirungitse yambwiye ngo arama nimero ya konti siko bigutera ikibazo utaranavyumva chaque mois tuzora tuversa kuri konti yiwe 600,000 ico kiroroshe ikindi yambwiye ko akeneye kwizobona umwana ico yari yashatse wewe yarambwiye ko amukeneye buri somene umwana avutse umushire buri somene araba umwana noneho warugiye kuba uwundi mugore wo mu rundi rugo no mushire umwana ukava yuko ariko vraiment ribaza ko ivyo bintu bizorangira gute umva namuhoyahoye ndabuhoyahoya aduha 2 mois rimwe muri demo ko Dennis ashaka kumuhindurira ariko nako ndababaye mugo ntashobora gukora umva ndakubwira reka kuba wasama akakivuga ku muntu umwe mu muryango Dennis dukora iki twese tuzoba tugiye hasi dutegerezwa kuyarondera hasi no Dennis umva ndakubwira sivyo umviriza reka kugumuhangayika deja ntarabikubwira neza uko bimeze sivyo d'abord tuza kandi umugabo wawe ariko arakuraba reka kuguma wicurikira inyuma ariko arabona ivyo uri kuragira sishaka ko abibona umviriza kandi ufise ikindi kintu ivyo tuvugana vyose utegereza gusubira hari uryohewe nko wari umeze atari uko umuha ibintu byinshi byo kwiyumvira mu mutwe uranyumva kandi utegerezwa kwihagarara ko nk'umuntu w'umugabo wowe ikintu gihari sivyo kandi usubira hari umeze nk'uko urumva ibibazo byose ukwiye kubihagararira ukabigwanamo kandi ukazobivamo ikintu gihari genda wiyumvire ingene tuzobikora jewe nabimwemereye Dennis kuko yakarantera induru urumva hama wumva ingene tuzojera iyo situation
kandi umugabo wawe atagize amakenga ataguketse ku ikintu kitagenda neza ibindi byose tuzobikora mana nje ngiye kubuwanda reka kwiranda ndagusabye Dennis aho uri umuntu w'umugabo uguma wiruka inyuma y'umugore w'umuntu. Dennis uri wa muntu twaha icitegererezo icubahiro ukatubera icitegererezo muga ubu uri kuratumara amazi. Wararavye mu iki gisagara ca Bujumbura urazunguruka urabura umukobwa mwiza wokurikira hako ukurikira umugore w'umuntu. Darse reka ndakubwira ikintu kimwe utazi umuti nejo bundi muzusuwe kandi mumagari kurura ibintu by'udafaki yaba waruzi urukundo mfise ingene ruko rurandudubizamwo kuri Kethy. Ari kudahwa Darcy nimba utanguye ivyo mu bagenzi banje ndaguca I swear. Dennis nagukunda sinokomera ko no gushigikira amayo manyanga yuko onye sinokwemera yuko no gukurikira amayo manyanga uri gukora uko onye ukurikira inyuma y'umugore w'umuntu. Darcy if you want support me nimba udashaka naho I don't care ariko ntubandanye umbwira ibintu byo kuva inyuma ya Kethy. Ndamukunda kandi icyo sivyo namukunze kuva kera ariko kubera gusa Kethy yari yangambaniye ariko ijya chance yamaye nzayivyaza umusaruro. Ikindi nacyo amfitiye umwana nico kintu kinumva muri nosi cyonyene numva nishimye je Dennis ndishimye afitiye umwana. Delina yakaraza ambwira ngo yuko nshobora kubibika abantu batamenye ivyari byo ariko nzobakinira kajede maka Kethy abaye uwanje. Kandi nimba wumva ushakira amahoro ntongezemo ijambo na rimwe. Kethy kuba ndi ngaha ni inkomezi z'urukundo zatumye mba ngaha. Kethy ndazi ko bigoye cyane gutahura ariko mugabo kujya wiyumviriye kugaruka mu buzima bwanje ndifuza yuko ubandanya kandi mu buzima bwanje. Kethy urukundo rurababaza, urukundo rurajyana, urukundo rurahanda ariko sinumva impamvu iri kiratuma utanyikoza ndi umuntu nk'abandi. Urashobora kumbwira ikintu Nipo asumvya jewe? Kethy please nyemerera uze turere umwana wacu tumurere turi hamwe. Urumva yuko bibereye kurera umwana umurerera mu rundi rugo? Ingo tubane please. Kethy nari nakuzaniye agashugwe n'agashugwe k'amafaranga makeya gaciririse ariko igikomeye ni urukundo rw'agaciro ndagufitiye kuri wewe. Please ndagusabye kano gashugwe kanje ukakire.
na rimwe Kethy urubaha usura nk'ikofi kubera ko kikavuga ngo ni possible ariko Kethy